projet natanga kuandika niga mu university umwaka wa mbere ndika meza university ndaya nayo nyine ndayihejeje ntamba izo baro 14 ikazobera kuri Institut Français IFP IFP donc là ce que kwivuga shaka kwinjira utambaye mask hariho ikintangaza je urazura abanyamahanga basabye ama sponsor barayaronka même plus de 20 millions sindi ko ndabesha hari ama evenement menshi akogwa n'abanya usanga ikintu kiri big urumva usanga muramuha nka sponsor nk'iya 20 millions 30 millions ubwo ari umwana w'igihugu umurundi ugiye gusaba sponsor mama we bakura aba CV ibyo umaze gukora urumva kugira baguhe sponsor. Hello bakunzi wa Bujahid TV ni mwaramutse cyangwa mwirivanye naho mwerereye nkuko musanzwe bimenyereye kuri kamera nk'ibisanzwe muri kumwe na Christabella behind the camera tukumwe na CK the professional muri kano kanya rero nkuko musanzwe bimenyereye twamenye kubazanira ibiganiro bitandukanye harimo abaririmbyi harimo abafise ibyo bakora muri kano kanya rero turi kumwe na bamwe mu bahungu bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura bagiye kutubwira mbega baduhamagariye iki ko hari ibintu byinshi mba kutubwira ku ruhande rumwe ndi kumwe na Olisa ku rundi ruhande Albert. Okay, turi kumwe na Albert na Edson. Olisa. Olisa. Izina je rirangoye ni ruhe rurimi gahoro. Ikirundi je vous ai Oli ni Oli diminutif ya Olivier Saint-Esprit. En fait, izina ryanje ni Olivier Sentama mbwa en tant qu'artiste banyita Olisa. Ah, okay, uri mu artiste rero. No kuvuga Olisa ni izina ry'ubuhanzi y'ubatiste. Okay. Nta nibyo nari nzi ko gucanye nawe n'abahanzi. Umuhanzi mu biki gahoro. Bon, je nkora byinshi ndaririmba ndi mu prof de danse ndatamba ndi mu événementiel ndi mu kandi licencié en sciences de la communication. Ibyo bintu byose ku mutwe wawe. Yego. Kumengo uracyari muto none. Albert sibyo? Aracyari muto gusa ibyo byose nibuza ko ibyo byose ashobora kubikora ndabizi n'umuntu ari talented sana ari creative turamaze gukorana ibintu bitari bike nka Albert muri kano kanya yoba abarizwa mu biki fashion industry jewe nsanzwe mfise marque yiwanje y'impuzu dukora impuzu yitwa Rampage kandi ubunya nivyo ndimwe ariko ibintu bya creativity sana ndabikunda nico gituma twafatanyije na Olison kugira utanguza iki gikorwa dushaka kubabwira mu mwanya uri imbere yitwa Tamba. En fait ni compétition ya danse kenshi nganye mu Burundi ama compétition y'ama danse kenshi nitukunze kuyabona twari dushaka guteza iyo industry ya danse imbere kugira ibintu mu Burundi natwe bigume bitera imbere nk'ahandi tumama tubibona mu bihugu byinshi tumaze gutemberamo. Albert na Oli hari akantu komojeho uri mu bantu bashobora kuba sinzi ko ari umaze kubona hariya ndabona Downtown DJs hari imipira usanga yanditseho bijya bintu niho bikora ego bijya ndabikora afite n'uyu nambaye ni marque yiwanje nabijyanye ni ibintu bisanzwe cyane mfite jewe ndi intéressé cyane mu bintu by'impuzu ariko na danse ni ikintu cyangumye no kuva nkiri umwana nicyo gituma nyibagiye kubivuga muratubwira natwe Bujahid rero karibu vraiment nta kibazo turavugana after the interview aho usanga muzimba ko murize mwivugisha ngo inyuma ya kamera murazimba oya ntituzimba n'ibisanzwe vraiment ibisanzwe twakora ibintu byiza. Okay, sorry. Oli turabakire kuri kamera za Bujahid TV mutubwire rero icyo bimeze gute iyo event cyangwa evenement ya Tamba bimeze gute n'ibintu bipanze gute kugira mu umuco abakurikiye Bujahid bamenye n'ibiriko birakurikirwa n'ibiriko birakorwa. Ba en fait Tamba ngira abantu baba bayizi ni evenement yabaye kera cyane twari tukira kera cyane wari waravuga bon apana cyane cyo tuvuga ya au moins bon pas kera c'est ça date de 2011. Après 2012 kiraba projet ratakara bon jewe rero vike nayibonye nkiri muto kandi nakunda gutamba cyarangumyemo
ndagerageza kwirensenya kuraba si on peut pas faire la renaissance ya événement ngabo sanga presque abantu bayikoze si bakiri cyo ndavuga ni kubera iki je ntugerageza kugira renaissance y'événement ko ndaraba en tant que danseur prof de danse événementiel ndaraba image ya danse mu Burundi ntiboneka neza. Icyo gihe uri nta gucira mu byakugwa n'abandi télé renaissance niyo wabikora ibyo bintu byatamba kera donc ko narigeze kurondera ama info kugira ngo ntame projet kurondera source yavuye ndaronka byose bon ndasaba des autorisations bambwira nta kibazo donc camugani cyanangura rero kuyandika natango kuyandika projet natango kuyandika niga mu université mu mwaka wa mbere ndika meza université nayo nyine ndayihejeje ndavuga ni je vais voir si je peux pas m'y lancer. Donc édition ya mbere yabaye muri décembre 2020 juste ko introduire kugira abantu ko la compétition igiye gusubira. Ni ukuvuga ngo ibintu muri ko murategura byatamba event biri novuga nka CEO ni Odina Albert. Yes, pour le moment nous sommes les deux. Hariyo n'indi ko ni Phoenix comme c'est maison de production, c'est studio de Phoenix Sound, une agence événementielle. Ni Phoenix Sound ni campagne. Ukora imiziki wo? Urashobora ni studio ukora hama studio ni wawe. Ndasaba producteur ushaka kuririmba abantu barazi production. Ba bien vraiment baramaze kuza kuririmba. Ni umuproducteur wawe yitwa Ada. Yakorera Victorious, David, Prince Mshindi. Hama cyandagira niyo naciye mvuga ni info quelqu'un kugira mfashe ndaraba umujene nyene ashoboye byumva ko uyu turahura Albert ndamubwira projet avuga ati bro je suis avec toi hama aremera hariyo nabandi sinzi ko di Phoenix Travel ya Phoenix agence ya nabo nyene bavuga ati bazodufasha urumva muga au départ l'idée yari jewe cyandayihawe unye umva niyo abandi bace baza après urumva cyandavuga ni turatangura kuyikora ça va faire au moins 2 mois two turayikora urumva twari bwabona umuco bien ko ni situation ya covid urumva donc en gros rero tamba icyo kintu nyene nico nagira nk'umuzeho cyane ati mbega ko tuzi kunga mu Burundi bitaramo basa nk'ababihagaritse kandi ukaba tubona ko uko murategura iyo tamba hategerezwa kuza abantu benshi ni ingamba mufise canke murafise uruhusha rwo kuzokora ibyo bintu canke nimba ntago ni ingamba mufise zizotuma abantu bataba benshi cyangwa ngo begerane ku byerekeye ibya covid. Bon déjà un tamba izoba le 14 ikazobera kuri Institut Français IFP IFP donc là ce qu'on kwivuga ushaka kwinjira utambaye mask hariyo urakaraba ama précaution menshi twarayafashe urumva ko deja bajya urazi ko na dernier mois mu bantu bugaye mu Burundi barabambere ama précaution arahari ya prevention kurumva tuzogerageza kubigira ibyo onye kuko kugira dusabe ikibanza on s'est renseigné batubwira ati nta kibazo hari byose ibisabwa kugira twevite urumva twikingire kwa donc Albert reka tugaruke kuri iyo kandi mbega iyo yatamba irimo ibiki tuzobona nibiki muduhishiye muzotwereka nk'abarundi n'abandikazi hazobamwo ama performance y'abartiste bamwe ngaha mu Burundi kenshi tukunda kwita aba underground kuko twebwe projet y'iwacu niyo kugira abantu batazwi bakiri hasi babashe kuduga nabo batera imbere nk'abandi. Muzo muri kumwe n'abandi muri projet hariyo ba Kayanza Kids hariyo n'ayandi magroupe nyinshi abastar turi kote y'amagroupe abastar bato sinibaza ko bara amustar wikorera ku giti cyo nuvuga ko ari tuvuge nk'aba sino bavuga taho bashavuga ko ndabashize hasi nk'umuntu wikorera ku giti ciwe ndiko ndavuga nka hari turafise nk'umwe star umwe yitwa KJ skin sinzi ko mu muzi KJ mbwa yarazwe umwijabe bon ça dépend n'ukuntu uvuga aranyica n'ukuntu aranyica ça dépend sinzi ukuntu uvuga no kumenyekana je ndamuzi
ndamuzi Bon, urumva arazwi muga ntazwi ku rwego rwo hejuru. kugira umumenyi nka par exemple nka jewe ku mutanzi Nka sinahuzi ro. bara mugabo Ko ndavuga rero ntaba bikorera ku giti cabo umwe apana amagroupe mwa mwaratumira. we mbwa duko dufata abantu mu busanzwe vike yo dufise na finale iyi demi finale tuko dufata abantu bakiri hasi cyane kugira bamenyere scene. Muri ko gutegura demi finale. Demi finale zoba le 28 kwa anniversaire yanje ntegeza kuza. Karibu. Rega tuandanye na bene ko ndakubaza ati ibintu mudishye no ko hari abamwe mu magroupe muzo mufise Kayanza Kids baje bana barashoboye cyane je muramunda ibikorwa byabo. Ikindi kibazo tugiye kutibega beko tuzi ko ibintu bisaba uburyo gutegura ikintu nka kiriya kiba kizohuriramo abantu benshi bisaba uburyo ubwo buryo mukurahe uko muri babiri ko mwambwiye ko ari mwe mwategura ibyo bintu uburyo bwavuye he? Okay, ego birasaba uburyo nivyo nico gituma turiko turandika projet twari twibanze kenshi no ku masponsor amasponsor turamaze kuronka makeya umuntu upresenta iyo projet ku muntu canke company bagaca batwishyura neza nico gituma nitwovuga ko vyotugora cyane kuko twari twabanje kuciyumvira neza ati nivyagenda uku tuzosha tubigenza gutya kandi mbere yuko tunategura iyo projet twabanje turakora turaronka two twari dufise turadushira hamwe ati nivyagenda nabi nituronke sponsor at least turafise ahantu uko twobigenza kandi ko turabiraba ko nibiko biragenda bien. Muratunyegeza uri kuntu kuko sinibaza ko mushaka kwimbira ikintu nk'icyo ata buryo mufise muri guterwa inkunga n'abandi. Okay reka ndababyize nyene bimeze nkuko aheje kubikubwira. Edition ya mbere nakoze j'ai pas eu de sponsor nta sponsor nagize twari bwabonane na Albert narikoranye ku gatwe kiwanje. Bon sponsor naronse ni nkeya sana ni nk'imwe nawe yari iki salle y'amagroupe y'amarepétition hama Imana irafasha cyandonka 1000 personnes. 1000 personnes. Iya kabiri nuko nyene twaranditse ama lettre de sponsor nta namwe baratwishyura mugabo avant ko twumvira sponsor twavuze Albert oya siniko ndakubesha ibintu tumaze kuronka sponsor umwe Albert nawe ayimbiye unyene gutegura ikintu mucyumvire ikintu event ni ikintu gikorwa gikaze cyane kandi gisaba uburyo nimwumvire ko ari uburyo bwanyu gusa hariyo izindi nguvu z'abandi bantu. No sponsor nawe yaje kwimbira unyene iyo tumaze kuronka ayimbiye unyene sino jusqu'à maintenant annonce na dodowe baranyishura abandi bakubwiye ati est-ce que uri sûr ko evenement yaje misingahe kugira kibe yabikubwiye avant yuko twatama projet twarantavuze ati tous ces plans A na B même na C kuko sponsor mu Burundi ratsko zigoye. Uri kwinjira bizo bimeze gute zabigaze? Okay kwinjira ni 4000 na 10000 4 tickets simples, 10 tickets sponsors. Ukigurira bon muri FB hariyo bar urashaka ama wanashima mu groupe compete tuzotanga n'amapri wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu muri competition ko barategura yabo bantu baje bahari. Hari ibintu mba ntumva jewe udashaka kumbwira ngo ndabitahure ngimbira gutegura ikintu muri kwe mufise ubuzi bubahemba amahera ameze neza nka be biraboneka ko ashaka kuhembwa amahera menshi. Warabyikira Albert yambaye ashaka kuhembwa amahera menshi. Turarondera oye ko ndisiri nawe nawe amahera menshi oya nta mahera ni bisanzwe urumva turi debuye navuga ngo dufise amahera menshi ahubwo si ari abantu bazokumva ikiganiro bashaka kudusponsoriza ahubwo bariko baravyumviriza nyene bagerageze kweri badutere kuko twaratumiye
crew ya ruguru nk'atatu nk'abagiye bana muri preselection nitwe twabariye déplacement no gufungura no gutaha naho bashikiye urumva amagroupe yose nitwe twabikoze yes nico kintu nagira ngarukeho dusoza mvuga ati niki kintu musaba nk'abantu mwumva ko ico kintu mwagiteguye ariko ata sponsor zihari zibafasha kandi ari ikintu gikomeye nk'ikintu kubera ko budget kurikirwa n'abantu benshi niki kintu musaba nk'abaterankunga canke muri event yanyu muri ikintu musaba nk'abarundi canke abakurikira ibiganiro byacu je ndashaka kuza novuga ko ndashaka kuza nkishuriyo 10,000 canke nkishura na 15,000 kugira ngo bateze imbere ako niki kintu musaba abandi bantu dans un en général nuko icyo nosaba nuko baze barasapotinga amaprojet y'abajene kuko mu Burundi turafise amatara menshi muga tubuze soutien cyambere ni soutien ukurumva muga ico ikintangaza je urazura abanyamahanga basabye ama sponsor barayaronka même plus de 20 millions sindi ko ndabesha hari ama evenement menshi akogwa n'abanya usanga ikintu kiri big urumva usanga muramuha nka sponsor nk'iya 20 millions 30 millions muga uri umwana w'igihugu umurundi ugiye gusaba sponsor mama we bakora ba CV ibyo umaze gukora urumva kugira baguhe sponsor ukurumva et pourtant ugasanga uri umujene wo mu Burundi kugira uronke sponsor nakazi fashaka gusaba ni soutien baze barumva ama projet yacu ukurumva bagerageze kudufasha kuko deja ngira mwarabonye bajya abana bo mu Kayanza niba ntaho nikora bajya abana ariko bafise umuntu abitaho twaravuganye jewe bife c'est pas grande chose none ko ari je nabariye byose ndakubaze c'est vrai erega kandi sinovuga ko bife satabitaho aragerageza ku buryo buke afise franchement coup de chapeau à bife agira neza voilà yarambwiye hari abadafise amakaye urumva hari abadafise n'abavyeyi urumva mugabo grâce ya talent yabo maintenant presque le monde entier atangwe kubamenya kubera iki badashaka gusapoter kuko usapotinze projet yiwacu c'est objectif yo guteza imbere amatara muri ayo matara hari abana bashobora kubeshwaho n'izo tana zabo ibyo ndiko shaka kuvuga sinon on demande que le soutien za Bravoudi za Aquavi kuza barasapotinga y'amabanki kuza barasapotinga amaprojet y'abajene b'abarundi baba ngaha mu gihugu cyacu ikibazo nosozeraho mvuga ati ndakibaza mbese zikari waje kuyishura amahera azokwinjira hajya hantu numvise ko kwinjira ari 4,000 na 10,000 VIP amahera azotozwa hajya azoja ku mufuko wandi cyangwa azokoreshwa azoja ku mufuko wandi nk'uko twabivuze amagroupe tuzoyariha tuzoriha staff tuzoriha aba DJ abo bose urumva tugomba kubariha mu gihe bataje abantu kandi hari abo mwatumye ko ayo magroupe aba DJ bazoba bahari bizogenda gute nakubwiye ko dufise plan A na B ni bimwe namwe muvuga ni bimwe namwe twarabiteguye twebwe uburyo buke dufise on n'a pas grand chose kuko ikintu byose ni mu mutwe nta mudije ushobora guhagurutsa ngo aze muri CCF gucurangira amahera y'uburofu hariyo plan B kandi byose ni ibiganiro nk'uko ugiye aho twagusabye sponsor kuko mu DJ tutamusaba sponsor abo bise y'abantu bafite umutima wo gufasha cyane cyane ndamaze kwibona muri industrie y'aba artistes barafashanya cyane kandi kubera benshi b'abajene bashobora kumusaba ikintu agaca nakibwira wari kumuriha nka 500,000 cyangwa 1 million akavuga ati kandi ndakubwiye for free naho banze utera imbere kubwira nanje ni watera imbere uzonyibuke n'abahe ba DJ rero baje bahari muri pour le moment event DJ twakoranye la fois passée yari DJ CB sinzi kumuzi ni umu DJ ntakiri muto abizi ko objectif yazi oya bon aracyari muto kwa ari under 25 ans ari moins de 25 ans aracyari muto niwo twakoranye akorera ku mashow aba na DJ Israel ukurumva bon pour le moment ko nakubwiye ko nshaka objectif yacu ni gukorana n'abantu bakiri sikuvuga ngo bajya baba superstar twaraba non c'est pas ça c'est juste gushaka abandi turabe ko voilà reka tubashimire Odi na Beg ikiganiro cyiza tugiranye kandi tubabwira tubashishikariza sike ibintu z'ubikate tubashishikariza batera intege
tubatera intege muri Tamba event izoba itariki 14 azoba ari kwa kangahe Kuwa gatandatu kuri Institut Français. kwinjira hazoba ari ibihumbi 4 na 10,000 VIP mu isoko bimeze neza abantu batarabona bajya bapetse mu Kayanza ingene babikora bazoba bahari Hazoba hariho n'andi magroupe hazoba hari n'andi magroupe Dream Team, BKM, inyenyeri amatara ni benshi n'amagurupe menshi abantu bakwiye kuza bagasapotinga amatara y'abarundi natwe muri qualification ibintu twabonye nayo twavuze ati abantu bakeneye kubibona turashaka abantu baze kabisa. ni muri bwa bumwe rero ni twe two kubatera intege ni twe two gushigikira iby'iwacu kuko hano mu Burundi wacu turafise impano ingabirano nyinshi zitandukanye ni twe rero kubatera intege kugira tugende hajya ni muri CCF bavuga ngo ni Institut Français. mwabyumvise rero ni ngaha muri centre ville nibaze ko abenshi barahazi nibaze ko hari amafishe mu mujyi w'ishira Ego byose biriko birasirukira namwe turaza kwibarungikira fashe. C'est vrai twaragize agapirotard kubera problème ya Covid twari dufite ubwoba mugabo demi-finale le 14 finale le 28. reka tubashimire cyane rero ko mwemeye kutuganira namwe murakoze ko mwemeye kuduha akanya ko kubabwira projet yacu iyo ni support mwatugiriye Imana ibaduhere imigisha. sawa bakunzi wa Buja Hit TV reka mubwire ngo mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV mukora subscribe kuri Buja